Nitekana umunezero nsubire ngusuhuze nkuhakaze nshuti mukunzi wacu wobandanya kubana natwe ngaha kuri ino mboneshakure igushikiriza amakuru, inkuru kumwe n'ibiganiro bigezweho biriko biravugwa hirya nino mu gihugu c'u Burundi ndetse no hakurya y'imbibe z'igihugu c'u Burundi mu yandi makungu. Nunyemerere nkuhe kaze, ndaguhaye mwaramutse neza cange mwiriwe neza bivanye n'aho udukurikira uherereye kuri uyu munsi wa kane igenekerezo rya 19 Gitugutu umwaka w'ibihumbi 2023. Wowe udukurikije mu gihugu c'u Burundi ndaguhaye kaze nanakwipfuriza kubandanya uraroranirwa mu vyo uriko urarangura, ndetse naho udukurikira uri hakurya y'imbibe z'igihugu c'u Burundi ndaguhaye mwiriwe cange mwaramutse bivanye n'aho udukurikira uherereye. Utegerezwa gusa gufyonda sabone canke subscribe nawe utarafyondako hamwe ukabandanya urashikirwa n'amakuru, inkuru kumwe n'ibiganiro bigezweho tubandanya gushikiriza binyuriye ngaha kuri ino mboneshakure imwe rudende bigutohoreza hama ikabigushikiriza kamwe ku kandi vyose uko vyakabaye atana kamwe kavuyemwo. Ngaha nyene tugushikiriza amakuru hariko aravugwa mu bisata bitandukanye nk'igisata c'inkino, igisata c'indero, igisata ca politike, igisata c'amagara y'abantu, igisata c'umutekano, igisata c'imigenderanire n'ayandi makungu, igisata c'uburimyi n'ubworozi kumwe n'ibindi bisata bitandukanye hoba mu gihugu c'u Burundi ndetse no hakurya y'imbibe z'igihugu c'u Burundi mu yandi makungu. Ico utegerezwa gusa nta kindi ni ukubandanya ubana natwe. Aya makuru harabashimikiye ku ngingo nkuru zikurikira: umukuru w'umugambwe yapfunzwe. Kefa Niyibizi umukuru w'umugambwe Codebu apfungiwe mw'ihorero rikuru rya Bujumbura ryitwa Mpimba, yarungitsweyo kuri uwu wa kabiri inyuma yo kumvirizwa muri parake nkuru. Umunyamabanga mukuru w'uwo mugambwe hariyamiriza iryo pfungwa mu gihe abanonosoye ivy'amategeko bavuga ko iryo pfungwa rinyuranye n'amategeko. Iyo nkuru ku buryo buramvuye ni mu kanya mu buryo bw'idonido ntuje kure. Nayo mu bindi kandi ndibuze kugushikiriza ngaha kuri ino mboneshakure mu buryo buramvuye, ndakugeza ko iyi nkuru ivuga ko abanyagihugu bo mu ntara ya Bururi mu bumanuko bw'u Burundi bariko bidoga ko batariko bararonka imbuto z'ibiraya zo ku gatasi. Umushikiranganji ajejwe uburimyi akaba aheruka gutangaza ko zitaraboneka kuri kino gice c'irima, abarimyi bakaba baratakaje icizere. Nayo kandi mu ntara ya Gitega nuko urubanza rwa Bunyoni rwongerejwe inguvu n'icaha gishasha yagirizwa co kugerageza kugandagura umukuru w'igihugu. Uwahoze ari umushikiranganji wa mbere General de Police Alain Guillaume Bunyoni yarengutse imbere ya sentare Ntahinyuzwa mu gisata c'iyungururizo kugira ngo hafatwe ingingo ku kugumizwa mu munyororo kwiwe vy'agateganyo. Muri urwo rubanza hicariho c'umushikirizamanza yanse ibisabo vyose vy'ababuranyi vyo kurekurwa vy'agateganyo, ugupfungwa vy'agateganyo vyasabwe kuko Alain Guillaume Bunyoni mu vyo yagirijwe harimwo nko kugerageza kugandagura umukuru w'igihugu. Ico caha kandi cavuzwe ku ncuro ya mbere n'icariho c'umushikirizamanza asigura imvo yo kumugumiza mu gasho. Sayo gusa ayo kumwe n'ayandi ni mu kanya mu buryo bw'idonido ntuje kure. Ntanguye ano makuru ku buryo buramvuye nuko umukuru w'umugambwe apfunzwe. Kefa Niyibizi umukuru w'umugambwe Codebu apfungiwe mw'ihorero rikuru rya Bujumbura ryitwa Mpimba, yarungitsweyo ku wa kabiri inyuma yo kumvirizwa muri parake nkuru. Umunyamabanga mukuru w'uwo mugambwe hariyamiriza iryo pfungwa mu gihe abanonosoye ivy'amategeko bavuga ko iryo pfungwa rinyuranye n'amategeko. Umushikirizamanza kizigenza wa Repubulika Leonard Manirakiza niwe yamuhamagaye yongera aramwumviriza. Twashitse kuri parake isaha 3:20 nta n'umwe yemerewe kumuherekeza aho yumviririzwa. Vyose vyakozwe vyihuta nk'urubanza rw'ikibiriraho. Uko akaba ariko umwe mu bari baherekeje Niyibizi yabwiye SOS Media Burundi. Umutahe wasohowe n'umushikirizamanza Kizigenza wari wanditswe ko uwo munyapolitike hategerezwa kurenguka ku mvo z'amatohoza. Imvo nyazo zatumye ahagarikwa. Umunyamabanga mukuru w'umugambwe Codebu avuga ko umukuru w'uwo mugambwe apfunzwe kubera ubutumwa yacishije ku rubuga X bw'uwo mugambwe mu ndwi iheze mu gihe hariko haribukwa imyaka 62 iheze hagandaguwe umuganwa Rudoviko Rwagasore yaharaniye intahe yo kwikukira ku Burundi. Mu gihe Uburundi bwugarijwe n'ubukene budasanzwe bivuye ku ndongozi zimwe zidakora neza,
umugambwe Codebu usaba abanyagihugu kutihebura ahubwo bafatire akarorero kuri Rwagasore Louis mu ntumbero yo gusubiza ibintu mu buryo kuko ibintu biguma biyangara uko akaba ariko iryo tangazo ryanditswe ku rubuga X rw'uwo mugambwe Codebu ugutahura ubutumwa nabi hamwe n'inyonko y'amatora ku bwa Jean de Dieu Ndereyimana umunyamabanga mukuru w'umugambwe Codebu ni ugutahura nabi ubutumwa bwanditswe ku rubuga rw'uwo mugambwe twakiranye umubabaro hirengutswa n'ipfungwa ry'umukuru w'umugambwe wacu Codebu habaye ugutahura nabi ivyanditswe kandi ico kumenya nuko bifitaniye isano n'ibihe vya politike kuko twegereje amatora uko akaba ariko yasiguriye SOS Media Burundi dukesha iyi nkuru ingingo y'akarenganyo kubw'umukuru w'ihuriro ry'abashingwamanza mu Burundi Raja Burundi ifungwa rya Kefani Ibizi na akarenganyo ivyo yashikirije namwe mu majambo yaheruka gushikirizwa n'umushikiranganje wa mbere Ndirakobuca kandi nta na kimwe kiri muri yo coshobora gutuma umuntu akurikiranwa n'ubutungane nimba twemera ko abantu bose bangana imbere y'amategeko bisigura ko rero n'umushikiranganje wa mbere Ndirakobuca yategerezwa nawe nyene gutumwa ko kugira ngo hasigure ku vyo yashikirije niko umushingwamanza Ntakarutimana yabwiye SOS Media Burundi dukesha iyi nkuru kubwiwe abacamanza bategerezwa kwigenga bakanasoma amategeko muri urwo rubanza abacamanza bategerezwa kwama bibuka ko umwidegemvya ari itegeko gupfungwa bigakorwa ibindi vyose vyanse uko akaba ariko yashimangiye amajambo Ndirakobuca ayo majambo avugwa n'umushingwamanza Christian Ntakarutimana yavuzwe n'urongoye leta y'u Burundi kuwa gitugutu guheze mu gisagara c'ubutunzi Bujumbura hari mu ihuriro ry'abakenyezi b'imboneza ryari ryatunganijwe n'ibiro vy'umutambukanyi w'umukuru w'igihugu c'u Burundi Angeline Ndayishimiye leta y'u Burundi irarajwe ishinga n'imiryango myinshi iri mu mwiheburo bata umutwe kubera batazi ko baronka ico bafungura hari n'imiryango itaronka ico ishira ku munwa bikwiye canke babona birira bataravye ibigize ivyo bifungurwa uko akaba ariko vyatangajwe akavuga ko hari ingorane zikomeye zibonekeza mu miryango myinshi mu Burundi ingorane ni uko benshi muri bo ni ukuvuga abana bamaze no kwiyumvira guhunga baja kurondera ubuzima bwiza abana ntibakija ku ishure ntibagiteza imbere impano zabo gutyo bagaca baba abasuma uko akaba ariko vyemejwe na Gervais Ndirakobuca kiretse namwe mu baserukira imigambwe hamwe n'abarongoye imigambwe bari mu buhungiro kuko bakurikiranwa n'ubutungane bw'u Burundi Kefa Nibizi niwe mukuru w'umugambwe apfunzwe mu Burundi gushika ubu abatari bake bamaze gusaba ko yorekurwa umugambwe wiwe wahora gushika ubu ubonwa nk'uwegereye ubutegetsi n'inkuru itari nziza kuri uwo mugambwe nyene nayo mbandanije ano makuru ku buryo buramvuye kandi womenya ko mu ntara ya Bururi agatasi katagira imbuto z'ibiraya ariko kariko karavurwa cane abanyagihugu bo mu ntara ya Bururi ni ukuvuga mu manuko bw'u Burundi bariko baridoga ko batariko bararonka imbuto z'ibiraya zo ku gatasi umushikiranganje ajejwe uburimyi akaba aheruka gutangaza ko zitaraboneka muri kino gice c'irima abarimyi batakaje icizere mu bubiko bwose bw'imbuto ku migwa mikuru y'amakomine y'intara ya Bururi nta mbuto z'ibiraya na nkeya zihari abagwiza mbuto bemeza ko ata mbuto zikihari igice ca mbere c'irima kikaba kizocererwa ku biraya uko akaba ariko abanyagihugu bidoga abo muri Kajondi bamenyesha ko imbuto z'ibiraya zaheze imbere y'uko iki gice c'irima gitangura nta cyizere gihari co kuzironka mu gihe izo mbuto zitariko ziragwizwa uko akaba ariko bamenyesha mu makomine ya Mugamba Matana Songa Rutovu na Bururi aho ibiraya ari imfungurwa ya mbere n'umwiheburo haraheze iminsi umushikiranganje mushasha w'uburimyi n'ubworozi yatangaje ko uruzuba rwinshi rwononye imirima myinshi y'igiterwa c'ibiraya mu bice bitandukanye vy'igihugu imbuto z'ibiraya ubushikiranganje bw'uburimyi n'ubworozi bwari bufise mu bubiko zakoreshejwe mu myonga kugira ngo umwimbu uzofungurwe uko akaba ariko Prosper Dodiko yasiguye ubuheruka abanyagihugu bari biyamirije ubukene bw'imbuto zirobanuye z'ibigori mu ntara zitandukanye
nayo mbandanije ano makuru ku rubanza rwa Bunyoni nuko urubanza rw'uwo yahoze ari umushikiranganji wa mbere wa leta y'u Burundi Bunyoni nyene rwongerejwe ingufu n'icaha gishasha yagirizwa co kugerageza kugandagura umukuru w'igihugu. Uwahoze ari umushikiranganji wa mbere General Alain Guillaume Bunyoni yarengutse imbere ya sentare Ntahinyuzwa mu gisata c'iyungururizo kugira ngo hafatwe ingingo yo kugumizwa mu munyororo kwiwe vy'agateganyo. Muri urwo rubanza hicariho c'umushikirizamanza yanse ibisabo vyose vy'ababuranyi vyo kurekurwa vy'agateganyo. Ugupfungwa vy'agateganyo vyasabwe kuko Alain Guillaume Bunyoni mu vyo yagirijwe harimwo nko kugerageza kugandagura umukuru w'igihugu. Ico caha kandi cavuzwe ku ncuro ya mbere n'icariho c'umushikirizamanza hasigura imvo zo kugumiza mu gasho uwapfunzwe. Imbere ya sentare Ntahinyuzwa General Bunyoni hafashijwe n'uwumuburanira basiguye imvo zatumye bunguruza urubanza. Uwahoze ari umushikiranganji wa mbere yerekanye ko ababazwa n'uko sentare itahaye agaciro inafata ibisanzwe urupapuro yahawe n'umuganga. Imiti yandikiwe vyaboneka ko itakimuvura kandi ko indwara y'igisukari agwaye yo mu rugero rwa kabiri iguma ikara. Uburyo apfunzwemwo ntibujanye n'amagara yiwe, uko akaba ariko uwumuburanira yatomoye. Arababazwa kandi n'uburyo bubi apfunzwemwo. Ari ukwiwe kure y'abandi mu kumba k'imiryango itatu gafise amagufuri abiri, uko akaba ariko umushingwamanza yashimangiye. Ikindi cashikirijwe n'uwumuburanira nuko abashashe ubwa mbere batagize ico bashikiriza ku ngwate y'imiliyoni 300 y'amarundi yemewe na Alain Guillaume Bunyoni. Amatungo yiwe yafashwe n'ingwati yoshobora gutuma arekurwa vy'agateganyo. Kuri ico hiyongerako ko icariho c'umushikirizamanza wa Repubulika atunguruje urubanza ku bijanye n'iyo ngwati, ari naco gituma haba amahirwe yo gusohoka ibohero. Abamuburanira kandi basiguye ikijanye n'ingingo ngenderwako y'ukuba umwere. Ingingo yafashwe na sentare Ntahinyuzwa ku rugero rwa mbere irimwo urwikeko nko gukinga umutekano w'abanyagihugu. Ku bw'izo mvo General Bunyoni yasavye ko yoshobora kubandanya arenguka ariko yidegembya. Ivyo icariho c'umushikirizamanza wa Repubulika yavyanse, agasigura ko General Bunyoni ashobora guhindura umuganga ashobora kumwandikira imiti ihumuza igisukari ciwe. Kugerageza kugandagura umukuru w'igihugu. Uwahoze ari umushikiranganji wa mbere ntashobora kurekurwa mu gihe yagirizwa ivyaha bikomeye harimwo kugerageza kugandagura umukuru w'igihugu canke guhungabanya umutekano w'igihugu. Ivyo vyaha navyo bikaba bihanishwa gupfungwa imyaka irenga 20 ku bw'icariho c'umushikirizamanza. Yasavye abashashe muri sentare kugumiza General Bunyoni apfunzwe vy'agateganyo. Urubanza rwaciye rushirwa mu mwiherero. Urubanza rwa Samuel Destine Bapfumukeko. Ku bw'ababuranira Samuel Destine Bapfumukeko, ingingo yafashwe na sentare Ntahinyuzwa ku rugero rwa mbere ntiyasiguwe. Ubutungane ntibwagize ico bushikiriza ku bijanye n'amagara yiwe canke ku kuntu uwo aburanira hakeneye uwumubaga ibivyimba vyo mu nda. Uwo yahoze hari umukozi w'igendereza harakeneye umuganga w'indwara z'umutima ku mvo z'indwara y'ivumbuka ry'umurindi w'amaraso. Sentare Ntahinyuzwa ntiragira ico ishikirije ku cifuzo co kuriha ingwati y'umuriyoni n'ibihumbi 500 vy'amafaranga y'amarundi nk'ingwati ya Samuel Destine Bapfumukeko. Icariho c'umushikirizamanza wa Repubulika yamenyesheje ko Bapfumukeko afise uburenganzira bwo kurondera abaganga babinonosoye hampande y'imiti iri mw'ibohero. Ico cariho c'umushikirizamanza kandi yasiguye ko Samuel Destine Bapfumukeko adashobora kurekurwa vy'agateganyo kuko yagirizwa ivyaha bikomeye nko guhungabanya umutekano w'igihugu no kumena amabanga y'akazi. Ivyo navyo bikaba hari ivyaha bihanishwa imyaka irenga 20, aho yaciye asaba ko hagumizwa mw'ibohero. Urwo rubanza narwo nyene rwashizwe mu mwiherero. Abandi batatu bapfunzwe harimwo uwahoze arongoye igipolisi kigwanya imigumuko Colonel de Police Desire Uwamahoro ntibunguruje urubanza ku ngingo ya mbere yafashwe na sentare Ntahinyuzwa. Ngaha akaba ariho nsoreje ano makuru nari naguteguriye hariko aravugwa irya nino mu gihugu c'u Burundi ndetse no hakurya y'imbibe z'igihugu c'u Burundi mu yandi makungu. Ico utegerezwa gusa ni ukubandanya ubana natwe. Kubandanya ubana natwe ni ukumanuka munsi y'ino video hama ugafyona imbere y'ijambo Isange TV.
haraba handitse ijambo sabone canke subscribe bivanye na YouTube ukoresha uravyondako hama uba uduhaye intererano yawe yo kuja turakuronsa amakuru inkuru